Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Turasubiye kubaha kaze aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye hamwe n'imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika hamwe no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye kaze ntimuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye muri iki gitondo. Turi kuwa mbere kw'igenekezo ry'icenda Kigarama 2024. N'amakuru rero tubazaniye ku gice ca kabiri ku catumye umukuru w'igipolisi c'u Burundi abogozwa mu mabanga ndetse agahita asubirizwa. Mu munsi w'ejo rero twari twababwiye ko hariko havugwamwo ikibazo c'imiliyaridi 50 zoba zaranyurujwe. Twibutse ko rero kuva mu mwaka wa 2005 igihe ca Kasoso yavuka gushika no munsi amafaranga ya cotisation ya polisi yamaze kurenga gate miliyari 50, ariko kandi muri aya makuru muraza kumvirizamo uruhare rwa Martin Niteretse amaze kuba umushikiranganji, akaba yarahanganye n'ibihangange mu gipolisi kandi we ari umusivile. Martin rero ntiyigeze yoroherwa na gatoya, baramusuzuguye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru mumenye uko vyose vyoba avyifashe. Ni nako rero no mu mugambwe CNDD-FDD ibicocero biriko birategana imitwe kandi biriko birategana imitego igiye itandukanye, navyo turaza kubigaruka ko byose rero bifise aho bihurikiye no kubogozwa mu mabanga ubwo yahoze ari umukuru w'igipolisi c'u Burundi. Frederic Budomo yaciye asubirizwa ku itariki ya 5 ukwezi turimwo kwa Kigarama 2024. Turaza rero kubigarukaho vyose, turabahaye kaze. Niba utari wafyonda kuri subscribe canke sabone, wibuke ufyonde ko kugira ngo ujushikirwa n'amakuru yacu uko yakabaye kandi uri mu ba mbere. Martin Niteretse yamaze kuba umushikiranganji w'umutekano, vya bihangange mu gipolisi ntivyamwerekwa kuri ya mafaranga vyagirisha konte bloke mu banki y'ubudandaji. Ivyo twabigarutse ko urabe inkuru yanditseko igice ca mbere dosiye miliyaridi 50 twabivuzemwo. Ibihangangero vyagumye vyigiza inyuma Martin Niteretse ku nyungu y'ayo mafaranga kuko ataciye ku rugamba. Aha ko batabizi rero ibihangange mu polisi birasuzugura cane Martin Niteretse mu kumwita umusivile kuko ataciye mu kiroberi. Ako kari agaciyemwo. Martin Niteretse ari kugera nawe yerekane ko akomeye, yaciye yiyegereza abapolisi abereka ukuntu amafaranga yabo ariko adandazwa ku nyungu z'akarwi gato. Niyo Martin yaca atangura gusaba ko ayo mafaranga yose miliyaridi 50 ari muri banki y'ubudandaji ava yakaja muri micropole kugira abapolisi baze barayasaba ko ingurane ku nyungu ntoyi. Ico gihe rero Martin Niteretse ntiyigeze yoroherwa na gato, baramusuzuguye. Muri izo nguvu rero yariko arakoreha, Martin Niteretse yaciye yandikira ikete umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major Mudomo Frederic n'icegera ciwe General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya ko bonyarutsa gukura ayo mafaranga muri ayo mabanki kugira aje muri micropole. Iryo kete rya mbere Martin Niteretse yaryanditse mu kwezi k'umunani umwaka wa 2023. Ivyo bihangange ntivyigeze binamwishura. Martin Niteretse ntiyarambiwe kuko no mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yaciye asubira yandikira vya bihangange irindi kete rya kabiri rivuga kwa kundi nyene, naho nyene iryo kete barirwije n'ubusa. Martin Niteretse amaze kubona ko bitoroshe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, yaciye ategura inama kuri ico kibazo. Inama yahuje ivyo bihangange vyose bigizeho commandement de la police. Muri iyo nama Martin Niteretse yashikirije ijambo mu gashavu kenshi agira ati: jewe sinzemera ko igipolisi gisambuka kubera ayo mafaranga, sinzemera ko micropole irinda kugara imiryango, nzopfuma ntanga imihoho igipolisi gisambuke ntagihari. Ivyo bihangange mu gusuzugura Martin Niteretse vyaciye bimubwira ko bigiye gutegura inama yo guserukira abapolisi bato bato kugira nabo bagire ico babivuzeko. Impapuro za PV z'inama tukaba twaraziboneye. Mu kwezi kw'indwi 2024 niho haca rero haba iyo nama yahoze abaserukira abapolisi bato bato. Muri iyo nama bamwe baserukira abapolisi bemeje canke se bapfunditse ko ayo mafaranga akurwa muri ayo mabanki y'ubudandaje kugira ashirwe muri micropole. Naho nyene naho
bavyumvikanye ya mafaranga y'imiliyaridi 50 y'amarundi gushika ubu ntarakurwa muri ya mabanki y'ubudandaji. Kuva ubwo agashavu kagumye kaziriringa kwa Martin. None yoba yarakuyeho inguvu kugira ace aboguza General Major Frederic Budomo? Iyo nyishu iri no mu nkuru tuzonabashikiriza. Gusa tubabwire ko Martin Niteretse yiyegereje inshuti yiwe General de Brigade Niteretse Joseph kugira ace abari we agenwa bizokunda azomufashe kugira execution y'ayo mafaranga. Ariko nanone kubera iki General Major Christophe Nimbona canke wa Kenya tabagujwe kandi ari we avuga ko yananye cane ko ayo mafaranga atwarwa muri Micropole? Ega uwo muyobozi mushasha yagenwe yoba bizomworohera? Arafise ubwo bushobozi? Ivyo vyose tukazobigaruka no mu yindi nkuru. Ibindi vyatumye Budomo Frederic abogozwa mu mabanga ni ibibazo bitari bike vyugarije igipolisi c'u Burundi, harimwo ko abapolisi bamaze igihe kitari gito batagira umwambaro w'akazi. No munsi abapolisi benshi bambara impuzu n'ibirato biteyeko ibiraka. Mu gipolisi rero hakaba havugwa inyuruzwa ry'amafaranga menshi, amafaranga yateguriwe ibifungurwa vy'abapolisi. Ivyo bandikiwe sivyo bahabwa. N'amacenga amateka biherutse kwemeza imiliyaridi zirenga 143 mu mafaranga y'amarundi kugaburira neza inzego z'umutekano. Amasoko y'ayo mafaranga yatanzwe mu manyanga atavugwa. Abapolisi rero bararira bagasaba ahubwo ko ayo mafaranga yofuma yongerwa ku mishahara yabo kugira ngo bimenye uko bayakoresha no ku miryango yabo yungukireko. Ico ni igice ca kabiri twari twabateguriye kwibogozwa rya Generale Frederic Budomo yoba yarakuwe ku mwanya wo kuba umukuru w'igipolisi c'u Burundi ndetse agahita asubirizwa. Mwumvisemwo kandi ni ko batumvikanye na Martin Niteretse bivanye n'imiliyaridi 50 ziri muri andi mabanki bashaka kujana muri Micropole. Tugire mu gisata c'intwaro hamwe na politike. Kuri uyu munsi w'icenda gushika kwa 23 Kigarama mu mwaka 2024 imigambwe inanize imigambwe n'abitoza ku giti cabo bahamagariwe kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoza amatora y'abashinga amateka azobigenekezo rya 5 ruheshi mu mwaka uza wa 2025. Sharamwe Haruki yemwa yo mu bwoko bw'abatwa akaba azwi n'amategeko amagariwe gutanga amazina y'abazoserukira kugira ngo bazokongerezwe mu gitigiri c'indongozi mu nzego zitandukanye, ico bita cooptation mu Gifaransa. Bico kiringo nyene ivyo biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ateyeko umukono kuri uyu w'indwi Kigarama 2024. Iyo migambwe rero inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo bakaba bahamagariwe kwiyandikisha kuva mu magenekerezo y'icenda gushika 18 Kigarama 2024 kugira bazokwitoze amatora y'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine azobigenekerezo rya 5 ruheshe mu mwaka uza wa 2025. Abo bagize inama mpanuzwa jambo ya komine batowe akaba ari bo bazoca batora abakenguza amateka ku igenekerezo rya 23 mu Kakaro 2025. Kazotorwa abakenguza amateka babiri bava mu bwoko butandukanye kuri buri ntara uko ari 5 hisunzwe intunganyo nshasha y'intwaro ku inzego z'intara, komine, amazone canke quartier hamwe n'imitumba. Nayo imigambwe inanize imigambwe n'abitoza ku giti cabo muri ayo matora y'abakenguza amateka bakaba bahamagariye kwiyandikisha kuva ku magenekezo rya 5 gushika ku ya 19 Rusama 2025. Amatora y'abarongozi b'imitumba n'amakaritsiye hamwe n'abagize inama mpanuzwa jambo y'imitumba n'amakaritsiye azoba ku igenekezo rya 25 Myandagaro 2025. Abifuza kwitabira ngo bitoze bakaba bahamagariye kwiyandikisha kuva ku igenekezo rya 16 gushika ku rya 25 Ruheshi 2025. Abagize rero inama mpanuzwa jambo y'imitumba n'amakaritsiye bakaba batekerezwa kuba ari 5 kuri buri mutumba canke quartier. Abihweza ivya politiki Burundi bamenyesha ko iruhande yo gukumira bari mu buhungiro ngo ntibaje mu matora, iryo tegeko rihamagarira amatora umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yateye ku mukono ngo rigaragaza neza ko inani z'imigambwe zari zikiriko ziyumvirwa ngo zijeho zihangane na CNDD-FDD matora nazo nyene zanekiye mu menshi. Aba bavuga rero runani rwari ruko rurwanirwa ko rugizwe n'imigambwe Codebu, Sawanya, Frodebu hamwe na CNL ya Gatorwasa itemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD
bari bakiyongerako gukumira umushingamateka Agathon Rwasa ubwiwe ngo yari yatsindiye intebe y'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020 amajwi rero akibwa na CNDD-FDD izuba riva ku bwabo rero bakaba bakurikirana ivya politike CNDD-FDD abiyumvira ko bazohindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD biciye mu matora atunganijwe na CNDD-FDD yonyene ngo ntibakure ico ciyumviro mu mutwe bahaguruke nyabuna barwanire agateka kabo ngo baciye mu zindi nzira niko bamwe bariko baratangaza. Ikinyamakuru SOS Media Burundi candika ko ibiciro vy'ibifungurwa biriko biraduga birenze urugero, imiryango imwe n'imwe rero ntishobora no kwigaburira bihagije kubera ibiciro by'ibintu vyankenerwa vyiyongereye. Abaguzi rero bo bariko baratabaza. Iduka ry'ibiciro vy'ibidandazwa nk'ibiharage n'umuceri birateye ubwoba abatari bake buri munsi ibiciro birahindagurika ku masoko bigasiga abaguzi, abadandaza n'abaguzi bose batangaye. Umuceri n'ibiharage nivyo bigeze ibifungurwa mbumbarugo mu miryango myinshi y'abarundi. Umuceri urimwa mu gihugu ukaba ugurwa amafaranga y'Uburundi ari hagati y'ibihumbi 2,200 n'ibihumbi 2,800 ku kilo. Ibiciro rero vyiyongereye ko amafaranga ashika 500 mu mezi abiri aheze. Nico kimwe no ku biharage vyo mu bwoko bwa kinure birimwa muri iki gihugu nyene. Ikiro kimwe rero kigurwa hagati y'amafaranga ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 3,800 n'amajana 800 novuga ko ciyongereye amafaranga ibihumbi 500 mu kiringo nyene. Tukigura ivyo tubika vyinshi kuko ushitse kw'isoko usanga ubona ko wagize ibiharuro bitari vyo amafaranga ntakwira, niko bivugwa n'umwe mu bavyeyi twafaniye ku muryango w'isoko witwa Siyoni mu burarko bw'igisagara ca Bujumbura kirimwo abantu benshi. Hari ibisata vyinshi rero vyegukira ishirahamwe mpuzamakungu n'ibisata bikuru vy'intwaro. Insiguro imwe rudende itangwa n'abadandaza ni ukubura uburyo bwo kunguruza ibidandazwa kugira ngo babishikane ku masoko. Kubera ubukene bw'ibitoro ibidandazwa bidushikira bizimvye cane, natwe dutegerezwa gukora uko bishoboka kose kugira ngo tugarure amahera yakoreshejwe. Si ikosa ryacu na gatoya, niko bisigurwa n'umudandaza waho nyene. Bakaritsiye rero umwe wese agurisha uko avyumva avyumviriye ingaruka zavyo. Igiciro c'itomate n'ibitunguru naco nyene caradugijwe mu mafaranga igihumbi ku kilo. Niko rero n'ibiri no ku bitoke n'ifu y'ibigori n'imyumbati. Bamwe rero baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bakaba bavuganye n'ico kinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bavuga ko muri iki gihe nyuma y'uko kuduga kw'ibiciro bamaze gutangura guhindura ivyo bafungura. Ngo kuva kera rero vyaratugora guhitamo ivyo dufungura, mu gihe rero ubu vyose vyazimvye ariko agashahara katiyongera ubuzima bwacu burabangamiwe, niko bivugwa n'umwe mu bagwayi b'indwara y'igisukari ari mu ngorane zo kwigaburira. Ubushaza n'ibiharage bito bito rero vyaraduze ku buryo n'imiryango y'abandi bakora amamanza muri iyi minsi babikura ku ntonde kuko binashikana ibihumbi 200 ku kilo kimwe. Kuri izo ngorane zose rero abaguzi bakaba basaba leta kuraba ko yoshira ku rutonde ibiciro vy'ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga abaduza ibiciro. Bafise amakenga ko ibintu bishobora kuyangara cane cane muri iki gihe hegereje iminsi mikuru irangiza umwaka. Ariko rero kubera ubukene bw'ibitoro maze amezi hafi 48 bose bahuriza ku kintu kimwe ko bidashoboka ko leta ishinga ibiciro ku masoko ahunguruza abantu n'ibintu kuko tayindi mahitamo baba bafise atari ukuja kunywa ibitoro kuri magendo ku giciro kiri hejuru kugira ngo babuze imiduga yabo ahantu mu gihe rero bashoboye kukironka. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi. Turaza kubana mu ngingo zigiye zitandukanye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.